nkuko mubibonye ngaho ibyo bitenge 1880 hafi byafashwe muri ijoro bifashwe habaye inguvu z'abene gihugu bashoboye gutanga amakuru hanyuma haraba gukorana neza n'igipolisi cy'igihugu hamwe n'abakozi ba OBR hama rero mu gukorana neza rero niho kwatumye ibyo bitenge bishika 1880 bifatwa bikaba bifise agaciro hafi k'imiliyoni 52 nivyo mubona ngaho rero nta handi biza bizananye muri Kongo niyo byaje bizananye ariko kandi si ivyonyene amakuru twaronse nuko bwa bwato bubiri byagiye gufatwa rero ubwa mbere bumaze gupakurura aho byagiye rero turacarondera turizira ko tuja gufata n'ibyo bindi bamaze gupakurura kuja kubitora rero inzira bizanana niyo nzira ya Kongo nyene niyo biza bizananye gikwiye gukorwa ni kinye twakoze no munsi ubwa mbere no gukorana neza hagati y'igipolisi na OBR n'abene gihugu batanze amakuru nkabo rero nakaryo gushimira cyane abene gihugu bashoboye gukurikirana aba basuma aba bariko barinjiza ibidandaza byo magendu hanyuma kandi nongera nshima urunani rw'igipolisi na OBR mu gukorana neza muri uko gutuza fraude ibi bifashwe nk'uko tumaze iminsi tubivuga bija kugurishwa icamunara amafaranga yose aza kuvamwo mwumvise ko ico giciro c'imiliyoni 52 ni igiciro cyo kwita valeur and one urumva rero hacaja ko kumbere n'amatagisi yari gutangwa ashobora kuza kurenga rero ayo mafaranga yose aja mu kiga ca leta yose ay'igiciro c'ibiciro bitenge n'amatagisi yose ari kuriho hanyuma ikindi kandi nuko ubu bwato bwari buvyikoreye nabwo nyene buca busamburwa bwari gushobora kugurishwa mugabo tubona ataco vyofasha kugira ngo duce intege abo bantu twavuganye n'inzego z'igipolisi yuko buca busamburwa akamo dutera abarundi na cyane cyane abo bakora ubudandazo ruciye mu kinywabi nuko bobandanya bitabira akamo kanyicyo mukuru w'igihugu ariko kudutera avuga yuko umubone igihugu wese ahamagarirwa gucungera igihugu rero turashimiye bacungereye ariko tukatera akamo abo babandanya bagira urudandazo rwa fraud yuko boruheba kuko abene igihugu bose bavuye hasi atagahengo bagiye kuronka.